mu gihugu cy'u Burundi so kwiyemera si no kuvuga ibitabaho jeune umwe nkora amakinga Ikinga made in Burundi ni inyanzarake mu ntara yagutse ya Burunga kwa Korode muri Korodo company. Migano sio twahereye ku Ikinga metallic iyo ni innovation itamaze n'igihe kirekire cyane nubwo ivyigwa byabyo tubikoze igihe kirekire cyane kugira ngo dutangure kurishira mu bantu. Ikinga ndayimaranye amezi 2 kuva ni Ikinga ndayiguze Ikinga nta kibazo na kimwe iragira nuvuga yuko mu Ikinga zikomeye irimwo paraporo izo zindi Ikinga tuba tumenyereye. Umugano uko mubona umuswa ntujya umugano uko mubona dufise n'ibindi bintu tukorera bituma utazobu imyaka yose womara uretse ko riri Ikinga tubuha garanti ya 20. Ikinga nayiguze amafaranga ngana n'ibihumbi 550 kandi ndabona avantage ukirande plasa mparuye amatagisi pero nakoresha n'ivyinkorera nanje ifasha mu kazi kanje ka misi yose ko kwide plasa. Gambere Ikinga ry'umugano ndereye ku cambere irabereye ijisho baze kuraba Ikinga y'umugano bongere barabe n'Ikinga isanzwe ijisho ni irabereye ijisho cyane jeho nagise Paeej Paeej cyakari ni Ikinga ibangutse cyane irare mu ruti irabangutse ko nkaha ni Nyanzarake kandi muri Kigaya zose kumbo ahantu bakora ubuhinga cyane cyane abadandaza abanyamwuga bakoresha amakinga kuje plafana baba bakeneye Ikinga cyane kandi birabangutse harimo no kugabanya urugero rwa matere kubone abakozi b'amakinga bakenera bakuye hanze ibyo bize ryahora risohoka kurondera nk'amakaze ya zero rigaruke rikorere hano mu gihugu abantu batahora baronka koyoko kubera bafite imigano bahora bayirarana ubusa nabo bumve ko ari igiterwa ngirakamaro. umuntu yarakwiye kugira koko agakurikiranwa uri ngaho burareye mu bya mbere dushimira Paeej nyuma yo kubatinase nuko ibikoresho dufise byariyunguye cyane ugereranije n'ivyo twari dufise oparva ubu n'imitende turashobora gukora akazi tutashobora gukora imbere y'ibyo bikoresho isi ico gusa ca kabiri twungutse inyuma yo gushigikirwa n'umugambi Paeej hari inyigisho I might grab a bat, I don't know my rap, my blood boils over like oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Things real like something needs change. Oya, I know you're down to fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough.
bitorohera umuntu asanzwe ubu ndamaze kubona ko nshobora gukora ikintu kandi kigakunda wanashima nanjye nkagishobora ku bazungu jewe ikinga ntabwo nizi nta mature y'amakinga nizi mu by'ukuri jewe ni impano y'ibintu bifatikanije n'uko ari umwuga nagiyemo numva nyine ndabishoboye n'ubu siyama deja n'ubu ndi mu cyumviro ntabwo ikinga uzogenda usharije ku muyaga nkuba ukagenda hari mushatse kumanura imiti ugakanyaga tukenewe gukanyaga izo n'ibiko mu ncamake ikinga ndaheza I don't fucking take smoke, I'm a poker holder, you choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.